kuvuga maze kuronka ako kazi naraguzemwo imashini ya zigizage nshasha je nayitaburije ndayikuye i Bujumbura hama intumbero nafashe nariyumviriye ati none ko ngiye kubana n'umuntu atakaza afise azohora yirirwa yicaye ico gihe nari maze gutera imbere ndagira ateriye mw'isoko ndagira nyene ndamwerekera ngene aza arasirifira nanje nkaba namaze kuba mfise iyo ya zigizage na ordinaire imashini zari zimaze mbere kuba zitanu none muri atelier wabakura he abo baza abandi batayeri baca baza kugusaba cane ico nakora jewe nararondeye umuntu aza gushona ibintu vy'amakositimu naramuhemba purusantaje nca ndondera n'uwundi akora ibisanzwe nawene nkamuhemba purusantaje bakunzi ba Asia Vibe TV, iteka ryanje, iteka ryacu, iteka ryawe, twemera kuvyara ubuzima. Ngaha turikumwe, murabona ko imashini ariko arayikoresha. Afise umutumire w'iteka cane. Ndamahoro gataye. Amahoro neza. Ego tugira tuganirize rero abakunzi b'iyi televiziyo yacu kugira ngo tubayagire. Jewe ndashatse ko tuganira nawe kubera maze kubona ibikorwa vyawe nkuko mubibona ni Josiane Manariyo mukutsa Asia Vibe TV no musi twashaka guha iteka uyu mutayeri wacu akazina rinde iryo basanzwe bamenyereye cyanditse kuri karangamuntu bita Fatururimi Space ariko mico yanje abantu benshi banzi kuri Manariyo Joseline kubera ariko nikuze nitwa amazina abiri byagenze gute ngo bakwita amazina abiri byarashitse nyene kugira ngo uramera nk'utuza akaji kugira aho tuyagira abavyumva byarashitse kubera ubuzima nagenda camwe kuvuga mama na papa ntibari bumvikana rero harageze igihe maze kuvuka papa aranyandikisha ntiyambwira izina yanyise mw'ikomine ndakura ntazi iryo zina nitwa mw'ikomine maze kuja kubaka niho bantuma impapuro zemeza izina nitwa kugira ndagane n'umugabo hama nza gusanga nitwa Fatururimi Space niryo ryari ryanditse kuko nari nsanzwe ndi umuhererezi baraba kuri papa na mama baca basanga umwana w'umuhererezi yitwa Fatururimi Space kuko n'undi mwana twari dufise muhira mutoya bavuga ati ni wewe nta wundi yandikishije ntacyo umuvyeyi naho atabibwiye uwundi yarakoze kwandikisha none Joseline tuvuge Joseline kubera benshi urumva niryo bakuhamagara umupfasoni yashona mbega urafise abana aho ni sawa none aka kazi ko gushona wagatanguye ryari byagenze gute kuvuga jewe narize ndagira wikemu maze kubona ko amashuri ananiye kubera uduza akajwi ugerageza maze kubona amashuri nari niga ko atanyorohereza kuguma ndayabandanya kubw'ubuzima nari mbayemwo muhira kubw'ubwo abavyeyi batumvikana kuvuga sinaronka ibikoresho bikwiye neza kugira ngo mbandanye amashuri ariko nari ndabikunze niho hagera igihe maze kuyoberwa witiyemu jewe nyene harageze ahantu naraye ndarira kuko nari numva nyene ko atari ibintu binezereye cane warashaka kwiga amashuri menshi narakunda kwiga cane hanyuma icyo nakoze naragiye kw'iradiyo ndatega amatwi kugira numva ahantu botumako amashuri y'imyuga hama ico gihe bari biga igisanze ibintu nyene bikoreshwa n'abantu b'abapadiri hama ico gihe igisanze ni muri Muyinga ico gihe sinashoboye kuronka itangazo ribimbarira numva ndababaye cane niho nataha muhira ko nari sanzwe mba kwa mama wacu niho nataha muhira ngiye muri vakansi ico gihe hari umupadiri yarasanze
mama kubera yakuze ari umuntu muri gatolika ari imbere cane, mu kuvuga nyamupadiri yaravuye hanze, yego aca atumako mama amutumyeko ngo baramuronderera umukirisu yitwa Mukecuru Beatrice, yego wazoze babonane kandi yarashaje cane. yego Hama mama arambwira turazanana rya kuri katedrale, tumaze kuhashika yarambajije amashuri niga ndamubarira ko ngomba ndabihebe. kuri katedrale ngaha Ingozi, katedrale y'Ingozi Saint Makire niko bayita mbere. Yego sinzi ico kazi sanzwe ndi umukatolika. Niho rero nyamupadiri maze kumubwira ko ngomba ntebe kw'ishuri, arambwira ati genda kwa Mudaraga tumubwire yuko ari jewe ndakurungitse kugira bakuronderera ishuri ry'imyuga. Ariko nubwo yandungikayo ko nari nsanze ndi umwana atekereje cane, sinumvise ko nezerewe, ko numva umengo nyene padiri Mudaraga ntibamuvuga neza, numva umubabaro, ariko naragiye kuko nashaka amashuri. Maze gushika harya nza ku biro kwa Musenyeri, nahasanze umukozi arambwira ati isi hari yagiye mureke. Ndasubira inyuma jewe numva umengo biranezereye kuko nari nsanze nashaka kugera imenyerano nawe. Hanyuma ca ndagenda, tumaze gutaha wewe tugomba dutahe yaravuze ati fukama dusenge. Twarafukamye turasenga, hanyuma dutashe tugeze ngaho mw'ibarabara muri rompwe harya nyene kwi province, tuvuye kwi province duteye harya kwa kamarade tugomba duce mu rya Gitega. Mu kuvuga niho mama yaciye ambwira ati none gamana ariyo ko uwo mupadiri yampaye amafaranga ngo tuze kurira mu nzira, ati nta kuntu twoja kuyaguramwo igitenge nzogume nza ndamwibukira. Ndamubwira ati hogi tugende. Hama duteye kwi province niho nabona ahantu handitse ngo Centre d'Enseignement des Métiers. Ico gihe maze kubona ngo Centre d'Enseignement des Métiers hari amajahe n'ubu haracariho mbere. Oya barahubatse, ni harya hari ingoro y'ahantu abatazi Ngozi imbere ya iyi komine. Hari ibintu vy'amafaranga hacafye kw'inoti. Ni ukuvuga rero ico gihe tuhashitse ndasoma ngo Centre d'Enseignement des Métiers, ndumva ko métier ari imyuga. Ico nakoze naciye mpagarara ndabaza abantu bari bahari bariko barabaza, nimundangire iryo shuri iryo ariryo. Hama maze kugenda mu biro casanga umuntu yitwa Proteyaro turuka ku Ruhororo, nawe yari asanzwe ari umuntu yahora aza muhira iwacu na nyina abo yaba mpande yo muhira. Aca aramenya, aca arambwira ati uje gukora iki? Jewe narinje ati kuraba rino shuri riri hano. Ico yakoze yaciye ambwira ngo warugarukiye mu wa kangahe tiwitieme. Hama aca ambwira ati genda uzane impapuro, urupapuro rwa birete yo kugira ngo mbona aho wahora wiga, tuzoza mu kw'icenda usanga nagusabiye ishuri. Biraryoshe kwemera kuvyara ubuzima, urumva ko kwagasabishe mwavugira kwa padiri kafashije. Ni ukuvuga maze kumuha ya birete yaranyanditse wewe kubera yarasanzwe ari coordinateur w'iryo shuri. Hama hageze mu kw'icenda turatangura turiga. Section ni ukuvuga yari kutire, ariko hariho iyindi myuga bahakorera. Hariho ibintu vya marokinerie na hoteleri n'ibintu vyo gukora imodoka. Ni ukuvuga twaragiye muri pratique umunsi umwe, tugiye mu bintu vyo kwiga gukora imodoka, turasambura imoteri. Ndibuka n'icuma kimwe yuko citwa piston, ko turasambura imoteri y'imodoka. Be none ico gihe hari nko mu mwaka wa kangahe? Hari mu myaka ya kangahe? Woba uri 2006. Si kera cane. Harimwo n'ibintu vyo gukora amatara. Navyo
nk'ubu dufate urutsinga ndazi ko ziba ari zibiri haba hari fazanete ni ukuvuga hariho mwe na prise ntiwumva akantu umuntu yize n'ugapfa ubusa mw'abantu ni ukuvuga ngo naho mwashitse ntimwashikiye kuri kutire gusa mwaciye mwiga n'ibindi ni ukuvuga rero ico gihe tumaze kwiga ivyo vyo gukora amatara twarize teori nyinshi y'ibintu vy'amatara ni ukuvuga rero ico gihe twaramaze umwaka wose ndamenya tugiye mu wa kabiri ndataha muhira niteguye kuja mu mwaka ugira kabiri kandi hoho kubera nari numva niga ndabikunze narumva nyene yuko nzobandanya ariko mu ntumbero y'iwanje sinumva ko nkunda umwuga wo gushona ni kuvuga navuga ati ico gihe kubera ibintu vy'imodoka abakobwa benshi bize mekanike barakunda kuronka ubuzi bwo gukora mu ma ONG navuga ati je nzoca mba umushoferi ariko rero ico Imana yateguriye umuntu nico kiranguye nagiye gusanga nagiye mu vyo gushona ntabikunze none agataho hararengerana ubundi ushaka kwiga umuduga gajose sinzi n'Imana yo kubikora rero ico gihe je harageze tugiye muri vacances ndabwira coordinateur nyene uwo yansabiye ishure none je ko ngiye muri vacances je nukuvuga ishaka kumenya imyuga none nta kuntu umuntu yize imashini kw'ishure kugira ngo nze kurondera umuntu kw'isoko aba aranyigisha gukata isoko nkuru ya Ingozi hanyuma nzoyigarukane mu kw'icenda dutanguye kw'ishure ico yakoze yandungitse kwa directeur yadutwara ndamubwira umuntu antumye carambwira ati wewe kubera nk'ubu tuyibahaye abanyeshuri urazi imico yabo hari igihe goca bayitwara ariko wewe genda nimwahengera mwumvise amanota uzoca uzana umutagisivero acaramye nimero za telefone tuzoca unterefona uze kuyitora uzana umutagisivero hageze no kuvuga naragumye ngaho turaja muri vacances nta wundi mwana yigeze yiyumvira ico ciyumvira hanyuma barampa ya mashini ca ndagenda kw'isoko kuvuga ndarondera umuntu anyigisha gushona ico gihe namuhemba 7,000 par mois ca niga amezi abiri niga ndabikunze ni ukuvuga mu mezi abiri jewe nari nzi gukata za buruzi za kera zimwe bashirako ibintu vy'amariba ahubwo hagati aho inkuru y'Imana isubira inyuma muvuye aho hantu uwo musi wa mbere ca gitenge mama yarahavuye arakigura yarakiguze naco nyene mbene yoba akiriho oya mama aheruka kwitaba ni ukuvuga yagiye mu kwezi kwa gatatu ubu turi mu kwa gatanu mugabo wararonse akanya ko kumugurira n'ikindi gitenge eka narabandanije ndamugurira n'ikindi ni ukuvuga ndiko ndashona je niga ndabikunze cane umpaye akazi sinagahakana ngo mvuge ngo sindabishoboye wari ukiri muto kubera narakunda kuronka amafaranga mu tuntu nkora kuvuga niyo wampa igitenge uko kiri kose niyo naba mbona ko iyo mpuzu ntayishoboye narihata kibaye nabi ico nakora jewe naca ndayiha mama akayiyambarira sinambara ibitenge mwari mwageye wari ukiri mutoya ni ukuvuga rero jewe iburuzi narihata mbonye vyase naca ngenda kugurira umuntu yakimpaye ikindi gitenge nca kindi nkaca ndagiha mama akaciyambarira gutyo gutyo ndatinda ndamenyera no kuvuga nabimenye kare kuko nakora nihase kandi nari mfise uburyo hama rero imashini urayisubiza uhejeje kwiga hageze yuko tuja kw'ishuri mu kw'icenda nagiye nabimenye nshobora guca amafaranga nari kw'ibaraza ryo kwa Faransa ari kw'isoko nyene bari bahanganye n'umuntu yitwa Macumi none hagati aho mwize imyaka ingahe ni ukuvuga iryo shuri ryamara imyaka 3 ariko ico gihe kubera hariho ibintu vy'amatora ntitwashoboye kubandanya kuko
abaciye bahemba nabi batangura kunebwa ukuvuga umwe wese aca atangura kwiyorienta aho ashoboye kwiga ivyo bintu bimworoheye jewe rero kubera nari umukobwa nkaba nari mfise n'isoni vyakunze ko nihata mw'iyo mekanike ko ntivyanyorohera kugendana n'abahungu cane abahungu twiganye benshi ubu barafise n'amamodoka bateye imbere ko bobo bagumye babandanya iyo mekanike ababishoboye urumva ubupfasoni bwawe n'indero yawe n'ivyo vyakubujije gutera imbere nk'abandi ariko ntaco hari ico Imana yashaka hama jewe maze kumenya uwo mwuga wo gushona kuvuga narahisemwo mw'iyo myuga itatu harimwo ivyo gukora amashakoshi arivyo twita amarokineri ivyo mbona umengo si ibintu vyonyorohera kuronka akazi ndaraba n'ibintu vyo gukora mu mahoteli naho numva nahone ntoja ndi umukobwa numva umengo nyene umukobwa kuja mw'ihoteli ivyo ibintu ubwoba bw'umukobwa ni indero mama yari yaraguhaye navyisanze nukuvuga rero hama ncamutama gushona ariko no gushona sinashotse nshona muwo mwaka uvuga harageze ahantu ndiga mwaka ugira kabiri nyene twiga nabi nkapfa kw'ishure nca kw'isoko gushona hama ya mashini hageze ko ndayibasubiza barambwiye tayaye abatanguye mu wa mbere ntibaramenya gushona tiwerindira ntibamenya gushona uzoca uyizana genda uburikorera baragize neza kuko nagira ndakubaze nyene none washonera kuki uvuye kw'ishuri ukuvuga narabandanije imva kw'ishuri apremidi nkaca nca kw'isoko guca amafaranga mvuye kw'ishuri ndiga hageze mu kwa kabiri papa carigira hagati aho mbega uvuye kw'ishuri uvuye guca amahera waca utaha hehe nataha kwa mama waca aho niga ntaha biva kw'ishuri hanyuma amaze kwigira harageze ahantu hari nka papa yari yarasize turayikabuye n'umwuzukuru wiwe amaja uruhande rwanje ndarugurishije naciye nguramwo imashini ya 45 imihanda zari zikizimbutse amafaranga asigaye nca ndayaha mama ndamugurira umwambaro w'impuzu kandi aca arayakoresha aja gusaba itongo iwabo yahavuye hagati aho none muvukana muri bangahe tuvukana turi batatu niwe wari mukuru je ndi umuhererezi umwe ni kimuga ariko uwo mukuru wanje arakuze nyene arafise n'abana bubatse amugaye gute wowe wundi kuvuga amaguru yiwe ameze ntagenda akora ni bimwe by'ubukangwe sinzi ko yarabivukanye sinzi ko mwamubona umuntu akora muri mituwere atambuka yarabivukanye bijya n'ivyo bavukanye ariko n'umuntu ntiyarakwije neza yarakunda kumwitaho atari hose tuza akajwe atarose itabi yaramererwa nabi bigasaba ko ari umwanya wose ariko ubu yararihevye n'umuhungu n'uwo wundi rero mwese muri abakobwa gusa kuko ndabikubajije ko numva ingene wagumye witaho mama wawe ari bumva ariko rero umuhererezi ariwe wagumye hafi nuko rero uravuze imashini uratanguye akazi rero nyezina ubu unye no munsi ufise abana babiri ukigira ubugeni vyagenze gute uwo mwabana yarabikorohereje mu kazi ntiyanyorohereje kubera mu kuvuga yantwaye jewe nshona aravuga muri abahariya yantwaye nshona jewe maze kuntwara nshona ariko wewe yari umuntu w'umunebwe ntiyabikunda mugabo jewe ico gihe maze kugenda harageze aho ndonka akazi kuri New Life ko gushona amayiniforume kuvuga amaze kuronka ako kazi naraguzemwo imashini ya zigizage nshaje nje nayitaburije ndayikuye i Bujumbura
hama intumbero nafashe nariyumviriye ati none ko ngiye kubana n'umuntu atakaza afise azohora yirirwa yicaye yego jewe ndamugoragoza mu nzira nyinshi cane yego nkuvuga mama yari atunze inka zaguyiwe mama yari yaratugabiye inka yego iyo nka mama arampa uruhusha rwo kuyigurisha ampaye uruhusha rwo kuyigurisha yego ndakuvuga ndamubwira ati rero ko mfise inka none nta kuntu woza kudandaza umuceri ku mashini yego burya ndamurihira ikibanza c'ibihumbi 30 yego kugira ngo aze kudandaza nyamuceri ico yakora yaragenda mu birambi yego wagiye kurangura umuceri akaca yigira iwabo Marangara amafaranga nkaza gusanga yose yaheze mu mezi angahe nuko rero iyo nka umuvyeyi yabaguriye maze kuyigurisha maze kuyigurisha niho namuha umutahe kugira ngo aje kurangura umuceri mu birambi yego aho kwigenda kurangura umuceri wewe yaca ayasesagura akigira iwabo Marangara yego akaza nyene yayononye nukuvuga mu minsi mikeyi umutahe uburahetse ariko kubw'iyo mashini nari naguze mwayo mafaranga nakuye kuri New Life naciye ndamuha intumbero yo kuja mu nzu basi kubera yari umuntu w'amanyama atashaka kuba yo kwiga gushona yabona ko umenga abantu bomutwenga ndamubwira ati were basi uza uragenda mu cumba wimenyereze gukanyaga imashini kuzimariri mu nzu je nanje naba nagiye kw'isoko kuza gushona ati kugira ngo uzoje ahabona ari uko wabimenye ariko nawe nyene vyarase guhatira umuntu kukintu adashaka yego usanga bigoye nyene ndabandanya ndabibamwo ubwo buzima ndabubamwo ariko mu nyuma harageze ahantu ndaronka imashini ya serifiraje kuvuga yo naramumenyereje buke buke ico gihe nari maze gutera imbere ndagira ateriye mw'isoko yego ndagira nyene ndamwerekera ngene aza arasirifira nanje nkaba namaze kuba mfise iyo ya zigizage na ordinaire imashini zari zimaze mbere kuba 5 none muri atelier wabakura he abo baza abandi batayeri basha baza kugusaba cane ico nakora jewe nararondeye umuntu aza gushona ibintu vy'amakositime yego naramuhemba pourcentage nca ndondera n'ubundi akora ibisanzwe nawene nkamuhemba pourcentage jewe nkaca nkoresha iyo isanzwe nawe uwo se w'abana akaca akoresha iyo ya sirifiraje mbega kurya kuntu abatayeri baza barazana impuzu nk'udase sirifiraje navyo mwarabikora akazaraza gusifira iwawe bakaguha amahera ego benshi baraza n'ivyo vyazigizage vyose ico gihe mbere kubera batari bwamenyi zitari bwagwire mw'isoko nukuvuga jewe ku munsi naraca nka 15 vyo kuri sirifiraje yonyene nkaca n'ayandi nka 20 gutyo cankwe 15 cankwe 25 kw'iyo isanzwe shizamwo nayo yabo bandi rero n'abandi ko ndaha pourcentage nasanga ari amafaranga menshi kugira ngo urihe n'ikibanza ugire vuga ariko hagati aho abatayeri mbega barariha amakori twarariha ikori hariho ayo twariha mu ndwi gutyo baratuzanira nk'igitasi ca dese mw'ikomine egome haheze n'umwaka twarariha ariko ivyo vyakora abantu bo ku rubaraza twebwe twariha igitasi cose 5,000 karumo nuko rero urateye imbere uramwigishije nawe arakwemereye ariko n'ubundi naho twari tumeze nk'abariko baratera imbere wewe yaramusesagutse haragera ahantu dutashe
nkamurindira kugira dutahane nk'uwisanzuye nyine ukari kumwe n'umugabo ariko wewe ntiyabinyemerera ni ukuvuga ntangura kubona ndamurindiriye akambwira ngo nindamupfa imbere nkumva agahinda mu mutima nkibaza ibyo ari byo nkamuraba ingene ameze nk'uko yari asanzwe acumbagira n'ukuguru bari baramurasiye mu gisoda nkumva agahinda mu mutima nkibaza we mwubatse yavuye mu gisoda yari umu handicap nkibaza igituma nsuzuguye nkaraba bazicogiye naranifata neza ko nari umuntu ndonka n'udufaranga nkabona umengo n'imiburiburi ntiyari kunsuzugura nuko ndamubona narababara nyene mbere hamwe mpaka no kugwa mu modoka imbere yo kwa Siriro imbere y'umuhungu yari yararetse Siriro yitwa Felix ndahabona Siriro wabatamuzi n'umudandaza wa kera w'Ingozi yarakomeye yarafise imagazini niniya cane aranguza detaya kuvuga rero twarataha muhira dutashe ico yakora wewe aho gutaha muhira amafaranga yicira mu gahinga ntanyereke basi nyamba ariko ntidushirako ngo anyereke amafaranga dufise akaguma yigira nyene mu bintu vyiwe akagenda no mu kamari ntazi ko agakina nkagira agahinda kenshi nkabura iterambere mwe mu gisoda burya ntibabahemba abakomerekeye ku kazi yarahembwa wewe yarahembwa imishahara ibiri hariho amafaranga bamuhemba iyo kuba yarapasiyonye bamuhemba 30 parmo akaca bamuhemba n'ayandi 30 pare truwamo ayo nayo bavuga ngo nayo muri nesese kuvuga rero hose mwari mupanze rero mwari mu nzu mupanze mu minsi ya mbere twari dupanze ariko mu nyuma harageze aho urumva ko hari hafi yiwa ubwa mbere twakora turi ino ariko je ndavye ubuzima nari mbayemo harageze ahantu ndamubwira ati jewe ko tubana wewe ntaco ukora urumva ko mu minsi ya mbere atakora ati ntaco ukora jewe mu gitondo nk'ubu ari mwirima kuvuga iryo tongo ayo mafaranga nari narakuye mw'iyo nka nyene papa yari yaraduhaye harageze ahantu ko je papa yari afise inka gwiwe mama nawe akagira gwiwe haragera ahantu jewe iryo tongo ry'iwabo wa mama mama arambwira ati wegenda ubura n'iryo tongo kuvuga ivyo vyose naho nabikora ndiko ndabura mama rero arampa iryo tongo kugira ndaririme kuvuga narapfa mu gihe c'irima naragenda kurima iryo tongo bikandusha cane mbere haragera ahantu mvyuka 9:00 guteka indya z'abakozi nkabona amengo ni umuruho we wakirirwa yiyicariye rero maze kubona ko ari umuruho naramubwiye ati jewe ngo tuje gupanga hariya mu misozi impande y'iryo tongo yego ndabikurikiranire hafi kugira noroherwe kuzina no kuba ndiko ndakurikirana ivyo vy'itongo ariko umwuga sinigeze ndawuheba ndabibamwo incuro nyinshi aho kw'iryo tongo hari ni muri Gashikanwa canke ni muri Ngozi uri kwipakiza twagenda ku 500 yego ni ukuvuga rero ico gihe naho yaza kwiga gushona namuduganye ndamukura mu Gashikanwa turabanza turapanga igihe kitari gito tumaze gupanga harageze ahantu sentare ndatsinda mama wacu ndamutsinze isentare iraza irasatura iryo tongo nyene mama bari basangiye na mwene wabo hanyuma ariko basatuye itongo rimwe ayandi vyarase ko ndashikira kubera uburyo buke nari mfise no kuba nitanga jenyene n'umwanya n'ubu uya amatongo y'amagurano hari hayatarasaturwa ariko iryo tongo rikuru rimaze kuboneka harageze ahantu mama araduha uruhusha rwo kuhubaka abo muvukana ntibaje kukubaza wewe niwe
ico gihe kubera mama basije warije namufashe ibintu rwose yavuga cane ati ni wowe ndahaye kandi mama yarabona yuko umengo jewe mu buzima nzoguma mererwa nabi ko yararaba ukuntu papa yaradufashe amaze gupfa na musazanje akadukoroga cane harageze n'ahantu aza aratwirukako nyene ngo adutere nk'amacumi biki baranamufunga incuro nyinshi ico gihe hatwara Jean Claude nahaye ni ukuvuga rero ico gihe mama amaze kubibona ivyavuze ati mwana wanje wewe nubwo uri buranye ndabona ko uzoguma mu ntambara imyaka yose mu gihe nzoba ntakihari ibintu umusaza wakora nk'uko uri nkihari ntahariho mu gihe nzoba ntahari hoho wewe kabisa ndabona yuko uzobura umuntu agowe cane na cane cane uwo mugabo twarabanye ariko akimba mpishivu aranka no kunjana kw'itongo iyo avuka nawe yavuka Marangara ariko jewe wamengo sindabibona basi nyene umugore uriko uravyara ukabona umugabo muraraganye ubona uvuga ati kazima nanditswe mfise ego ubona ko umengo nta na kimwe niho hagera ahantu arabaha rero uruhusha mama rwo kuhubaka ikintu yakoze mama yatubwiye ati nimurondere amafaranga mugende mw'ikomine ndaribandikishe ko jewe mbere ni jewe niyumviriye ati none kuri kurampenda iki gihe ukaba ubona ibintu vy'ubugurizo bitakibaho urampenda ngo umpaye itongo ti kandi n'ubundi nzoguma mu ntambara zo kuburana utakihari marambwira ati hogi wewe rondera amafaranga mugende mw'ikomine ndaribandikisheko ati none mama umbwiye ko unyandikishije kuri jewe n'ubundi ntibikunda ndamubwira ati basi kugira ngo yegwe n'umutima nyereka ibintu vy'iwabo nawe abone yuko ntariko ndamunyegezi amatungo n'amafisi tije ko mbona navyaye abana bakaba ari n'abahungu tukaba twararaganye no mw'ikomine nta kibazo genda uryandikisha ku mutwe wawe kugira ngo unkure mw'izi ngorane nawe urabona abone ko nanjye mfise agaciro urabona kuburana ko ari ibintu biruhishije cane ko nko muri Gasambura manza hoho uzorinda ushikayo uba usesaguye uburyo burebure cane ukuvuga jeho nabigira mbona umengo ni urukundo ndiko ndamwereka ushaka ko muja hamwe ushaka ko mubandanye wewe sinamenya yuko ari umuntu w'umutima mubi ndabaho niho hagera ahantu kandi twari duhereranye n'abantu baje ikuzimu babadandaza jewe ntabizi ni ukuvuga bobo barantanze je sinabimenye ico gihe bamaze kuntanga kuvuga yari umuntu duhereranye we yaradutera inkuru akamera nk'uduteye inkuru akadukunda urukundo umengo ni urukundo nyene rusanzwe yahisha nk'inzoga ico gihe sinari bwakizwe akatubwira ngo turazogenda muhira akaduha inzoga muga akayiduhera muri zirya nzu zo mu rugo ni ukuvuga tugataha nkabona nkunda urukundo ngira nk'ubw'umwana wiwe n'umumangazini we ntiyahankinga wari umuhereranye mw'isoko yari umusitanteri w'ikambi zitatu muri Tanzania ico gihe nanje nkabona umengo n'ibisanzwe nyene vyose nyene tukaba duhuza nyene mbona umengo n'umugenzi niho hagera ahantu jewe ndaronka kandi kazi ko gushona ama uniforme yo kuri Nyabizinu no mu mihigo hari ahantu hitwa Nyabizinu iyo uriko uraja mu Rukeco n'ahandi mu mihigo iyo mu Rukeco muri komine Busiga mu ntara ya Ngozi nyene ico gihe nari umushefu ni jewe na program abantu baza gushona ico gihe nyene urumva ko nari nteye ku mashini zitanu jewe harageze ahantu ndabahemba abakozi bose mugabo je nkagereranya no kuvuga yuko amafaranga azosigara nzocangura imashini imwe ya koroneri imwe y'ibintu badesa kugira ngo nyene nteze imbere atelier yanje ko n'ivyo umugabo yifata ukutari ko jewe navuga ati ivyo birakuraba ndafise ihangiro je nshaka gutera imbere umwuga wanje ni ukuvuga rero
navuga ati ubu gusa ico nzomucunga ari ikintu gifadika sinzokimurekurana. oya Hama rero je maze gukora ako kazi sinari nzi ko bantanze kuzimu, naragakoze mpejeje wa muntu ico yankoreye aca aranzuruma miliyoni n'inusu. Ni ukuvuga ikintu nabonye bagutanze kuzimu, wewe umuntu wese ari mw'ingeso mbi umushikiriye yangese iki iba nyene kabutire kuri wewe kubera umubiri wiwawe baba baramaze kuwica, kuvuga ingorane zose ziza zikwisuka. Rero ico gihe miliyoni n'inusu rero yari yawuguguranye cane, nayo yari asigaje kumpemba kugira nje kugura iyo mashini. Hama burya ikintu cabaye baratwumvikanisha kugira barabe ko yompa n'amakeyi biranka. Mbere nibi bitambara ubona bimanitse ngaho, burya amaze kuyanyima je naragumya turagenda turaburana. Ico gihe ndagwara ndagenda mu bitaro, aca arandonderera umwavoka w'umumiziri. Burya andondereye wa mwavoka baragenda kuri peje, ni ukuvuga nanje ndi mu bitaro, ikofokasiyo bazinsanze aho ndyamye mu bitaro. Burya nkumva umutima wiruka cane gose cane, mugabo nabwira abaganga ngo bampime umutima bakawubura, ntibigera bawutora. Nkaguma ngwaragurika nyene malariya cane, kandi je nari umuntu mu buzima bwanje nari muto mugabo sinigera ngwaragurika. Ikintu cabaye burya ku kofokasi igira gatatu bari barindiriye yuko baca baza kuntorera manda yo kumfunga. Hama nca ndava mu bitaro nca ndayitaba. Ndayitavye wa mwavoka amaze kumbona, ikintu yakoze yarumvise ko ari mu mafuti, aca atangura kunsaba ngo aburanire jewe ngo uwo muntu turiko turaburana ngaruhebe ngo ahubwo aburanire jewe. Namubwira ati ntibishoboka, je sindakwizeye kandi uri kuramburanya sinohindukira ngo ndaguha urubanza. Hama ngiye kubwira umuntu z'umupeji ico bakora kuri irya ntuzeya rurya rupapuro rwo kunyunguruza kugira ngo ndarushire jiji perezida kwene vy'amafaranga birenze miliyoni bakurungika muri sentare y'igihugu. Nasanze handitse ko ngo jewe nije ndi umupolisi. Birantangaza cane, turatangura turaburana muri sentare. Ico gihe ndanamutsinda kandi mburana n'umwavoka. Ariko ico gihe ko yari miliyoni n'inusu, baciye bavuga ngo umuntu yari yatse iyo soko bwa mbere ngo hariho 200 yari yarampaye, mugo nari nayamusubije, baca barayakurako bavuga ngo ntayo namuhaye. Baca banyandikira muri sentare ko ntsindiye 1,260,000 n'ayandi. Ndavuga ati ntaco. Ico gihe hageze yuko aja no kunguruza ibijumbura, igihe carenze. Jewe ndatonda yanyungururije ibijumbura ntonze. Ikintu cabaye burya nasanze atagiye. Jewe ndagenda harya kuri shere nyene ndaburana, hama ndataha. Mpejeje naciye nguma ndembera cane gose, ndagwara nk'ikiringo c'imyaka 2. Ni ukuvuga ico gihe yari yarandogeye kuri ordinateur, mvuga yarankogota amaraso yose ikayamara n'isukari kamperamo. Hamwe nsigara ngira n'uwo ntuhanuguruka kuja ku rupapuro. None ku mashini kugira ngo umenye ko yakurogeye ku mashini wabimenye gute? Ico gihe ninjiye mu biro birimwo ordinateur, yarankogota ikankwega, numva nohenuka. Canke hakaza ikintu c'igikorwa kigatibuka kiva mu bwonko kikaza gutambamwa mu muhogo kugira ngo kinike. Ariko maze kubitahura ico gihe nari nakijijwe, basanze kunsengera mu bitaro, ndahera aho ndakizwa. Bambwiye ngo nyene ngo harageze hano ndiranda, ndabona ko ntagikira. Ca ndababwira ati none nta kuntu mwombatiza kugira jewe
nzopfe narakijijwe kuko kuba hamwe ino sivyo vyo ndabona ko atari ibintu bigishoboka. Hagati aho muri katolika ntiwari bwagiye irya mirirwa yose yo kubatizwa no kuraganira Nari byose? narabatijwe. Yego. Baca barakubatiza. Hama rero bambatije ikintu cabaye harageze ahantu barambwira ati twebwe mugabo naho wiranda vuga ko uzopfa ahubwo uzobaho ati kuko twebwe si vya bindi vyo muri katolika bavuga ati turwaye siga ry'abarwaye ntupfe ngo uwo mupadiri yaguhaye siga ry'abarwaye ngo ntaba ngo ari umukiristo ahubwo ubwo hagati aho tukiri ngaho nyene barababeshera burya siko bimeze. Hariho n'abantu bazi ngo barose isiga ry'abarwayi ngo basha bapfa, ariko hariho n'umaze kurironka gatatu. Kuba ari kugira ngo bagutegure gusa, bagutegure hamwe vyoba ko ntawe umenya ryarapfa. N'ayahandi kandi hariho n'ababitinya ngo barironse ngo baca bapfa, ariko benshi bavuga ibyo byinshi nyene kubera utaba ubizi byose, kumbure inyigisho zitarakwira hose. Nuko rero we tuzogusengera uzoba. No kuvuga bamaze kunsengera jewe naragumyaho nyene ndagumaho ntazi n'ivyo bintu binkogota ivyari ivyo impamvu ukuntu indwara ngwaye nshobora kuyivuza gusa guhera ico gihe nama kwa muganga gushika yaho abaganga babona ko nukumvura bitagishoboka arambwira ati wewe ntuzogaruke. Ndibuka umunsi umwe turi mu bitaro je kubera urumva ko mama wacu ntitwari tugihuza n'uwo musazanje ntitwahuza narabura n'ikingwaza mu bitaro. Umugabo nawe ntiyankunda kuko niyo yaba hari no kundaba ntiyandaba. Ndabaho nyene mbayeho mu buzima butanyorohereza gushika yaho ndi mu bitaro nagwazwa n'umuntu barya bivoronta bakaza kugwaza abantu mu bitaro. Uwo muntu yari aje kugwaza umuntu w'umusazi bita Nzuzi. Yego ndamuzi. Nukuvuga Imana hagikurakura itashatse kugukurako iminwe ntupfe. Oya ntahuje. Ico gihe ndibuka Nzuzi ariko aracikana yapfuye ari imbere yanje ku gitanda nk'uko nanje rero umuntu amugwajije akampa ibintu vy'imihwi bamuzaniye abadandaza nanje ishavu rikaniga nkanka kubirya kandi nabona muhira atacumbutse. Vuga iryo tongo mama yari yarampaye n'amatunda yose nari ndayafise narayateragiye imihwi yose yari ihari mugabo ntabura ikibinzaniye nkiranda nyene ukuvuga nkagumaho. Maze kugumaho niho nabona ingene umuntu apfa. Nukuvuga Nzuzi ariko arapfa narumva uruntu ruhirira mu muhogo. Nanje ico gihe naba ndindiriye umwanya ko nanje ushika kugira ngo mfe kuko abaganga bari bambwiye yuko najewe ta miti ihari yo kumvura ngo ahubwo ndindire ikizobamwo no gutaha n'intaha. Nukuvuga ikintu nakoze jewe narizeye Imana ko nari maze gukizwa ndizera Imana ati irashobora kurankura, ariko vyari ibintu bigoye cane. Hagataha abana bari bangana gute? Umwana umwe yari afise nk'imyaka umwe n'igice uwundi yari muri 3 n'igice. Bari bakiri batoya. Ndagumaho. Mama nawe ntivyakunda kwaza kuraba. Mama yarashaje cane ntivyamworohera kuva muhira ngo aze ko ndagumaho. Maze kugumaho harageze ahantu barambwira ati burya w'isukari yose yarakamye. Yego. Bamaze kumbwira ngo isukari yose yarakamye, Imana yakoresheje uburyo bwayo kuko ishaka gutabara. Yego. Ikora igitangaza hatobaye igitangaza. Yego urazi ko ati inzira hatagira inzira kandi ngo inzira zayo zirenga igihumbi. Nukuvuga ise wabo bana yaragiye amaze kubona ko nahevye gushona yaciye aja mu bintu vyo gupima inzoga. Tarayabona uwamuronderera atagishoboye aca aragira ibintu vy'ikibarude. Nanje kubw'iryo tongo twarimwo numva umengo kuja kubikorera mw'iryo tongo iwanje wamengo ntibishoboka ko nabona bamufashe nzosesagura amatungo yiwanje bitavuye mu vyo yawe. Agataha urumva bamaze kuri bamwandika ko yaremeye murubaka. Twarubatse ico gihe nahone musitanteri wa mugashikamwa yabaye budufashe aca atwandika muri babandi
bariko barubaka ikigwati c'amahoro hariya Musumba. Yego baca barabaha amabati. Aratubwira ati nimwubake kurya bubatse, baca baraduha amabati 42 ca turongereza ayandi. Yego Imana imuhezagire. Amen. Nukuvuga ico gihe rero ico kibaruba amaze kugikora, je naramubujije aranka kunyumvira. Yanse kunyumvira, je narandaye buke buke ahantu bakigiriye, ndanyiganyiza numva ntibikunda. Abari mu gikoni nyene n'abandi bana twari dutunze mu nzu bariko barateka ibintu vy'idawa. Hanyuma namubujije yase, nta n'ikintu na kimwe nashobora gukora kugira ngo ahebe ivyo bintu. Ndagenda rero kubera yagihogera ahantu ku bikanwa bagizemwo inzoga, ndahunyura ku gikanwa giteretse kw'ibagaje, mbona kirafyiridutse kiramanutse, nca ndakwega ibagaje numva iraje amazi, nca ndayamena. Ndayamenye nca ndigira kuryama, ariko Imana yari inzira yacishijemwo kugira ngo ndokoke. Yamazi amaze kumeneka yari yaguze 8 vy'isukari. Hanyuma asanze yamenetse, nyene aca aramanuka kw'ikaburimbi ku mabare, ya sukari aca ayigumiza ngaho. Nukuvuga mw'iyo ndwi nyene nca ndasubira kwa muganga, kuko naho banyirukana wamengo notuma mpfira kwa muganga. Wivuje. Ikintu cabaye, ya sukari iri ngaho ko bari bamaze kumbwira ko nakamye isukari, naguma ntuma umusengezana wanje nari ntunze w'umugore mukuru, uwo musaza nje naho tutahuza, je baramukunda ndakunda abana biwe. Urumva nawe n'uwo musaza wawe nawe yarafise n'uwundi mugore kandi? Yari yarapfuye. Nukuvuga rero nyene uwo musengezana nkamubwira ati ndabatunganye na muramukazanje, ati nimunduganire kuri ya sukari. Nukuvuga 8 nabinyoye mu misi 10. Nababo bitobe mu mazi mabisi, uko numva intege ziriko ziramperana, naca nkoroga mu mazi nka aho nabikora ata n'umuganga yabintegetse. Hama maze gutaha muhira, kuvuga hari inka yari ifise amezi 3 irya zirya za Prodefi, iciraramburura imaze amezi 3. Mugo twaza gukora ku mabere tukabona harazamwo amata, twarayikama icupa ryose ryuzuye. Ayo mata niyo yantunze mw'iyo misi. Jewe numva umenga nyene hari ikintu kiriko kiranyosha ngo bikora uko. Twarateka ubuyi nkaca nsukamwo amata, ndayasutsemo n'inkoko twari tuzitunze, nkaca ngenda nkatora amagi nk'atatu nkamena nkashira muri bwa buyi, kuvuga bwaba burimwo amata n'amagi.